vyiza nivyo ndabipfurije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vyacu. N'umwanya w'amakuru havurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Inkuru nziza ku banywanyi b'iradiyo Bonesha FM ihejeje kwemererwa icese ko igiye kugurura igasubira gukora. Ni inkuru abatari bake bishimiye, turaraba ivyo yemerewe n'ivyo itemerewe ndetse n'ikiringo yahawe c'igihe izotangurira gukora. Amakuru rero hadushikiye kano kanya kaza no kugaruka ku birabana na politike, tukaraba n'ibirabana n'inkuru zivurwa irya nino cane cane mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza kuja kuraba ku nkuru ziriko ziravurwa mu gisagara ca Bujumbura, n'amakuru yihuta nayo avuye yose turaza kuyumviriza mw'idonido. Sangwa kaze banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe woba uriko urateba cane, kubera ko amakuru yacu aza buri mwanya kandi ni amakuru abagezweko aba ariko aravurwa irya nino. Abanywanyi bacu muri ngaha mu Burundi mwese ndabaramukije, abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu zindi ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi, mwese sangwa kaze muri ano makuru. Sangwa kaze banywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi, namwe muri mu migabane y'amakungu ya kure, turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Mw'idonido ry'ano makuru tuyatangurire kuri no nkuru idushikiye kano kanya, aho inyuma yaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asavye ikigo kijejwe kumenyekanisha amakuru mu Burundi CNC ko boca inkoni ngufi mu gusubiza ku kivi amaradiyo n'ibimenyesha amakuru vyari vyafatiwe ibihano ndetse bikanugagwa mu gitondo co kuri uno wa mbere igenekerezo rya 22 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2021, niho burongoye ico kigo Nesto Bankumukunzi yaramutse asohora itangazo ry'uko inyuma y'amasezerano yakoranije abarongoye iradiyo Bonesha FM yari yarafatiwe ibihano vyo kugagwa iyo radiyo yemerewe icese ko igiye gusubira gukorera ku mugaragaro, ndetse bakaba bahawe ikiringo c'ukwezi kumwe ko boba batanguye gukora. Mu kurangiza kandi Nesto Bankumukunzi akaba yasavye ko bagerageza gukurikiza amategeko agenga umwuga n'igihugu kugira ngo birinde gufatirwa ibihano. Nyuma yaho rero uburongoye iyo radiyo RSF Bonesha FM yitwa Leo Masengo akaba yashimiye cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu, uburongoye ikigo CNC hamwe n'ishirahamwe CNEDH babaye hafi kugira ivyo bikorwa bishikweko. Akaba yanamenyesheje ko bagiye kugurura vuba cane ico kiringo bahawe muri rusangi rero kitaragera, naho rero ikibazo co gusubiriza ibikoresho kiri mu bimuraje inshinga. Amakuru rero akaba atwereka ko nubwo ivyo vyakozwe hari ayandi maradiyo yugawe, ndetse na bamwe mu bari bayarongoye bakaba barafatiwe ibihano, birimwo na bamwe mu baciriwe umunyororo wo guherayo. Vyose bikaba bikiri ibibazo biri muri ayo maradiyo, ndetse bamwe bakavuga ko harimwo kudafata kumwe amaradiyo yugawe, nubwo nyene icubahiro umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste wewe yipfuza ko ayo maradiyo yose yo kugagwa, ariko hakaba hari na bimwe mu bimenyesha amakuru bituguruwe. Gutyo rero bamwe bakabona ko ari ibintu vyoba biriko bidakogwa neza nk'uko umukuru w'igihugu yavyipfuje. Imbere yuko tuja mu gisagara ca Bujumbura mu makuru havuye
Umuganwa Rugema arasigura ivy'amoko ngaha mu gihugu c'u Burundi ati abarundi tugizwe n'imiryango ntitugizwe n'amoko. Mu butumwa yashikirije aragira ati barundi barundikazi bashingantahe bapfasoni namwe gwaruka rwarukiye mu mananiza y'u Burundi. Abazungu mu kudutandukanya mu moko y'abaganwa, abahutu, abatutsi ndetse n'abatwa kwari ukugira biborohere kudutwara ndetse no kudutegeka. Imbere y'uko abazungu baza mu Burundi ku mwami Mwezi wa kane Gisabo, ayo moko ntayariho. Havugwa imiryango kandi umuryango wose wari ufise ibanga ujejwe ibwami. Nta muryango n'umwe wari ukumiriwe canke se utari ufise ibanga ujejwe ibwami. Kuba umuhutu, umututsi canke se umuganwa vyari bifise iyindi nsiguro atari ivy'ubwoko. Aho hambere kandi umuhutu vyasigura umukozi, umurimyi canke se umucangero. Insiguro y'umututsi nayo yaba umurundi wese yifise atunze akagira inka nyinshi n'amatongo. Abakozi bamurimira ndetse n'abamuragirira inka yabita abahutu biwe. Muri abo rero muri abo batunzi ba kera ni ukuvuga abatutsi usanga harimwo abagiye mu bwoko bw'abahutu muri iki gihe. Aha rero twotanga akarorero nko ku miryango y'abahanza, abajiji, abashubi ndetse n'abandi bari bajejwe amabanga akomeye ibwami, bari bafise bakagira inka n'amatongo menshi. Ayo yose rero bikaba ntawe wari ubahatse ngo abite abahutu canke se vyose bikaba vyarakorwa muri ico gihe. Akarorero rero n'ubu biracariho, hari n'abahutu bita canke se bitanezera kwitwa gutyo. Umwise rero gutyo aca akubwira ati sindi umuhutu jewe, canke se sindi umuhutu wawe. Umunsi nawe rero wumvise umututsi aca yumva agatima arinderere kuko ngo umwise umutunzi naho yoba akenye. Abazungu mu kudutandukanya mu bwoko butabaho cane cane bagafatira ku bwoko bw'abahutu ndetse n'abatutsi. Bamwe mu barundi bakaba bemeye kwitwa abahutu kandi ari abatunzi, abandi bemera kwitwa abatutsi kandi ari abakene. Akandi karorero nobaha ni nko ku vyerekeye ubugeregwa. Kera rero mu bageregwa harimwo abahutu, abatutsi ndetse dufatiye kuri aya moko y'iki gihe. Uguhaye aho urima nawe ukamurimira canke se ukamukorera iyindi mirimo, wamwita shobuja nawe akakwita umuhutu wiwe. Shobuja yashobora kuba ari nko muri abo ngabo bahanza camubaha muri abo bahanza canke se abajiji biyita abahutu. No musi nawe umugeregwa ukaba uri muri abo biyita abatutsi muri kino gihe. Ku ntwaro y'ubwami mu Burundi, abarundi bose mu miryango yabo barubahana, bakaba magirirane, bagasangira ikivi, bagasangira ikibiri mu vy'imibano, bagahana abageni, bakagabirana inka ndetse n'ibindi, bagasangira intara, bagahurira ku mwami umwe ari we Sebarundi. Umwami niwe rero yari inkingi y'ubumwe bw'abarundi bose. Abahanza, abajiji, abashubi, abavumu bari abishikira ibwami, co kimwe rero n'abanyaruguru barimwo abanyakarama, abenengwe, bari bifise bakagira abahutu babo. Ubu rero bakaba bagiye mu bwoko bw'abahutu. Ariko aho hambere gushika ejo bundi kwitembagazwa ry'ingoma y'u Burundi, umuhanza canke se umujiji umwise umuhutu mwari kubipfa.
ivyo nivyo rero vyerekana ko imbere yuko abazungu baza mu Burundi havugwa imiryango hatavugwa amoko. Hari imiryango rero myinshi vyagoye kugira bemere ko bari mu bwoko bw'abahutu canke mu bwoko bw'abatutsi. Bamwe mu bajiji ntibemera gushika ubungubu, bakaba batemera gushika ubu ko hari abo mu bwoko bw'abahutu. Cerekana neza ko atamoko ariho mu Burundi, nuko nkuko benshi mumaze kuvyumva bishika umuhutu akihutura, umututsi akitutsura, kandi vyamye bishika kenshi n'ubu biriko. Aho rero bishika umurundi akabesha ku bwoko bwiwe canke bakihenda ku bwoko bwiwe ufatiye kuri vya bipimo vy'amazuru, uburebure vyashizweho n'abazungu. Akarorero nobaha ni nko kwatwaye Burundi Perezida Michel Micombero yatimbagaje ingoma y'u Burundi. Amatwi rero adusumira abazungu baramwihenze ko bamurungika kuja kwiga amashure yisumbuye ya gisirikare mu Bubirigi, bazi ko ngo ari umuhutu, ariko wewe yarazi neza umuryango avamwo ko atari umuhutu. None rero wumva ubwoko umuntu ahindura, ukumva ubwoko umuntu ahindura uko ashatse, canke se ubwoko bwihisha mu bundi ari ubwoko bw'ukuri. Ivyo vyose rero bamwe bakabona ko atabwoko bufise ico buvuze ngaha mu Burundi, ndetse no kuvyerekeye abaganwa nuko nyene nta bwoko bw'abaganwa bubaho gushika ejo bundi, aho intwaro y'umwami itembagarijwe. Abitwa abaganwa bari kurushi, ngo kuko abo bita abaganwa bari abaganwa b'inda y'ingoma, nkuko amwe mu makuru yagiye akunda kuja aravugwa ndetse avyerekana. Abaganwa rero baratahira bakitirirwa iyindi miryango. Imbere yo gutahira, bamwe muri bo babita abapfasoni, ariko iryo ntiryari izina ry'umuryango, ryari izina ry'icubahiro kubaheruka gutwara. Iryo zina rero ry'icubahiro ryarahebwa n'abandi bo mu yindi miryango, cane cane mu bishikira nk'ubakanye n'umukobwa w'umwami canke se w'umuganwa. Ivyuko rero abaganwa batahira ivyo nivyo cane, ariko ntibacika abatutsi canke abahutu. Bafata izina ry'umwami wa nyuma bakomokamo, nk'abatanga, abezi, abatare canke se abambutsa. Abatahira rero usanga bari mu miryango y'ababibe, abarango, abavuna, abasine, abakundo, ndetse n'abandi benshi. Umuganwa rero mu bisanzwe yaba ari umuganwa atwara canke aherukirako gutwara. Dufatiye muri iki gihe batagitwara, abo rero nibo bita abaganwa b'inda y'ingoma canke se prince mu gifaransa. Ivyo rero bigasigura ko abaganwa bose mu Burundi atari aba prince, kandi bikaba nkavyo nta bwoko bw'aba prince bubako kw'isi. Akarorero rero iyo uvuze umuganwa Rugema, nuko ndi umuganwa wo mu nda y'ingoma, nkaba rero mu muryango w'abezi, sindi umuganwa w'ubwoko. Ndemeza ko abarundi tugizwe n'imiryango, tutagizwe n'amoko. Ayo moko yashizweho n'abazungu kugira baducanishemwo, kandi barabishitse ko turavye ukuntu twicana dufata ubwoko butari bwo, kuva ingoma y'u Burundi itembagajwe gushika no munsi. Intwaro zakurikiye ziba zirimwo ibibazo bitandukanye. Izo ntwaro zikaba zirimwo intwaro z'igikenya, canke se mu matora zose zikaba zikoresha amacakubiri y'amoko kugira zigumye ku butegetsi. Ivyo vyose rero akaba ari ibintu vyazanywe n'abazungu. Mu makuru yacu ataha tuzobashitsako igice ca kabiri c'ino mpanuro yashikirijwe n'umuganwa Rugema,
asigura ivy'amoko mu Burundi, tukaba dukengurutse ku banywanyi bacu mwese mudukurikira. Turaza kubashikira izindi nkuru zigezweko ngaha mu Burundi. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwese.